ikintu nyamukuru canzanye nko ndabivuze ubwa mbere ndazanye imiduga kugira ntangure mwo nababwiye nanje ngomba gukora ibikorwa ngaha mu gihugu cyacu ndashike ngaha Fabrice atariho lakini abakozi biwe baraza barantembereza hajya kandi naho nari nipfuza kuhabona niho bambwiye ati mugabo we warakoze ibintu ngo harabe rero turaza ngaha turaharaba kandi nkaba ndifuriza abandi ba diaspora bari hanze baze biruka kuko twese twaciye mu bintu byinshi rumva inyishu iri kuri Fabrice niho nyishu yacu kandi nta munsi jewe ndarisha amahera gusa akora ndamubwiye yashire kuri waitlist umva habimbwira aho ndamubwiye yashire kuri waitlist twahuriye muri DC ndari nshaka mwazigyanze bacambwira zose zahetse acacira kuri waitlist rero hatanguriye ikigo ko aracugurura yaciye nanje ndinjira muri muze turatangura ibikorwa ikintu ndovuga kuri Fabrice ndovuga ni nk'intumwa y'Imana kuko ingorane twaciyemwo niwe ari karazishura ubu nta mu diaspora yidoga kizere baje bariko baramubeshera n'aba diaspora bidoga yarabahaye bararungisa amahera bidoga ati Fabrice nanza aradushikiriza urabona nka Jesse ndariko ndabaza barambwira ati muhonga ingo urumva rero ni kumukomera amashini cyo ndovuga kandi tugume tumusengera nta bindi